Ego cane nivyo marathon turayirembeje twaheruka kuyirangura mu maparuwase none ubu tugomba kuyirangurira muri ivyo bibanza bihuramwo abantu benshi. Murazi yuko ngo abagabo bataronkera rimwe baba basemana, hari abo usanga baba bataronse akaryo ko gushobora gutamba uwo mudiho, gufashanya na Bikira Mariya kudufasha gukomeza umwizero n'ukwizigira mu bandi, kuko burya irya ntererano dutanga niyo kugira ngo n'ubundi ya nkuru nziza ikomeze umwizero, ikomeze iduha imvo nziza zo kubaho ubuzima bwacu turi kumwe n'Imana, ibandanye isamirizwa, ibandanye ishika kure, ibandanye yumvikana amasaha 24 kuri 24, ikirere c'igihugu cacu cose eka no ku barundi bose bari mu mahanga bagume bumva Imana ibongorera ijambo ry'ubukiriro, ijambo ry'urukiza, ijambo ribatumbereza ubuhirwe budahera, ijambo riha akanovera rigaha ingoga koko ubuzima bw'uyu munsi barimwo, bakumva buhimbariwe, bakumva ko hari umugambi ukomeye w'Imana uri kuri bo, kuko ata n'umwe aza muri ubu buzima nko kugihamana, ahubwo twese hari umugambi mwiza uturiko kuza tuributsanya inkuru nziza, bikadutuma tutazimagirikira amayira y'ubu buzima, ahubwo bikadutuma dukomeza umwizero w'uko umukama yama ahagarariye abiwe kandi aguma yakira abo bose bamwakira, agaheza akabaherekeza mu buzima bwa misi yose biciye muri iyo nkuru nziza, mu biganiro vya Radio Maria, muri bina biriya vyose Radio Maria idushikiriza, kugira ngo adutegurire twese ibihe vyiza kandi mbere adutegurire ibihe bidahera, ibihe vy'ubuzima budahera. Turaje rero mu kindi kiringo ca marathon iyo mu bibanza biragumwa n'abantu benshi cane cane ahi Bujumbura, ni kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo ry'indwi gushika ku igenekerezo rya 12 mu bibanza mboza murumva bamenyesha mu bindi biganiro canke mu bimenyeshwa vya Radio Maria Burundi. None rero tubatumire twese, dutumirane twese, abataronse akaryo ko maparuwasi canke nabo bagafise bagira bati n'ubundi turumva mutima dutumira gusubira kwiyongeza tugaterera, kuko hari ico twumva koko kiduhimbaye, kitunezereye kandi kiduhezagira boheza, kandi bagasura bagatanga bivana n'ingene umuntu aba yabizirikanye imbere y'Imana, nuko dushima ko intererano yose itanzwe iba iyizirikanywe mu Mana, ikazirimwo ico kiyago c'agaciro hagati y'umuntu n'Imana yiwe. Ni kugira ngo kandi dushobore gushikira babandi bose dusanzwe tuzi kumbure badasanzwe n'abakatolika badasengera amaparuwase yacu, ugasanga n'abandi kumbure mu yandi madini canke taba barasengeye mu maparuwase yariko ararangura marathon mu gihe marathon y'ibihe rusangi yaba mu maparuwase, bagaheza bakaronka akaryo tugashikira abantu hanyine hahurira abantu benshi, kugira ngo umwe wese aronka akaryo ko gushigikirana n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya ngo tubandanye tumenyesha umwana we Yezu Kristo. Uyu mwaka dufise imigambi mitatu mikuru ihambaye. Hariho umugambi wo kuronsa umunara bwegu Radio Maria Burundi twoshinga hari ibirime, kugira ngo n'ubundi turonse uwo munara bitume Radio Maria itaguma iriha amahera ekonetereo kubw'umunara wayo ipangiye. Turonse kandi ubwa kabiri Radio Maria Burundi imoteri, ico twita amagroupe electrogène abiri, Imanga n'imutumba, kuko amagroupe electrogène yaho yapfuye. Ugasanga rero iyo umuyaga nkuba ugiye uracika, murazi ko haraho ucikagurika, ugasanga iradiyo ihagarara bigahakwa no kuza bironona ivyuma. Hama kandi ku mugambi ugira gatatu duheze dufashe Radio Maria kuza turabungabunga iyo minara indwi yose dufise, igume ihumeka neza, igume isohora amajwi neza amasaha 28 kuri 28. Turabateye akamo, ndabateye akamo iyo najewe ndi mu butumwa, tukanabiganira naro turahura ku nzira mu mahanga, n'abari mu mahanga mwese muhaguruke, duhaguruke, abahora bumva ibiganiro bashikira uku canke kuriya, abahora bakira y'amaudio y'ijambo ry'Imana, tumenye yuko ivyo vyose bikeneye intererano yanyu, bikeneye uruhara rwanyu kugira ngo bandanye bigenda neza kandi biryohogwe neza gusumba.
dutera akamo abantu bose kugira ngo babandanye bashigikira mu gutanga intererano ikwiye ifashe kugira ngo dukore imigambi ibandanye duteza imbere, tujabutse neza ubuzima bwacu heza, turemeshanye, turemesha abagwayi, turemesha abatama n'abatamakazi, turemesha abari mu bunyakamwe, turemeshe mu mukama, duha akaryo Imana ko gushikira abo bantu bose usanga bari bagerereye mu bihugu vyo mahanga bataronka ingene bahurira hamwe n'abandi aho basengera, ugasanga batuye ahantu mu bihugu usanga kwemera umenga kuriko kuragenda kuzimangana, kugira ngo Radio Maria ibafashe kukuzigama no gusubira kuguteragira iyi Mana yabarungitse. Kamwese rero turabateye akamo ngo duhagurukire icarimwe, turabe yuko uyu mwaka wundi nawe nyene twosubira guteza intambwe Radio Maria ibananye idufasha guteza intambwe ubuzima bwacu, tukaba tubaye turabakengurukira ingene ako kamo mwama mukitabira, n'ingene mbere muzogashikiriza n'abandi abagenzi banyu kugira ngo tukitaburiye turi benshi, biheze bironse umusaruro ukwiye Radio Maria ishobore gukora neza, inonokewe, ifise ibikoresho bikwiye, ifise ibitoro bikwiye. Murazi ngene ibitoro bigoye kuronka muri iki gihe kandi ugasanga biranazimba. None rero twese duhagurukire icarimwe, dutumirirane, dukaburiranire kwitabira marathon ngo umukama abandanye akomeza ukwizigira iwacu, kuko niwe koko vy'ukuri mizero yacu. Turabipfurije kugira rero mwese ibihe vyiza vya marathon mu bibanza rusangi, mu bibanza biruramwo abantu benshi.